tugira amahoro, tugira amahoro, dusanga amahoro, ubumwe, ubutungane, iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nanje numva twoshimira Imana kuri uno munsi mwiza, munsi twashitse ngaha mu Gatare, ngaha muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro, tukahasanga abenegihugu bigoye, abanyagihugu beza, ndetse n'abakozi ba leta baje muri kino gikorwa c'iteka, igikorwa cyo kubaka stade olympique. Turi ngaha rero twarungitswe na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye, kuko yarafashe ingingo aravuga ati ndongozi nkuru mu gihugu tisimukwira hose mu ntara, timutegerezwa kuza muraserukira mu ntara zinyuranye kugira ngo muje kwifatanya n'abenegihugu mu bikorwa by'iterambere rusange. Aha turi ngaha, abandi barahandi. Aha mu ndwiza nk'ubu jewe urutonde rwanje bamaze kurumpa, ndaza ahandi nzobandi. Twaje rero turi intumwa n'icyubahiro umukuru w'igihugu muri intumbero yo gushyigikira ibikorwa by'iterambere rusange. Nico gituma mpamagariye mwebwe banyamwaro, ibikorwa by'iterambere rusange niryo terambere ry'igihugu. Igihugu cyacu birazwi, twaravyemeje ko mu mwaka w'ibihumbi 2040 kizoba ari igihugu kigaburira, mu mwaka w'ibihumbi 2060 kiba igihugu giteye imbere. Ivyo rero bizoshoboka dukuye amaboko mu mpuzu. Mugabo icambere na mbere nuko abenegihugu b'Imwaro mwumva ko muri Umurundi, mwumva ko muri umwe, mwumva ko atakintu na kimwe cobatandukanye, kuko ngaha yaba hari amacakubiri, yaba twari mu ngorane, nta benegihugu baza kwikorera aya mabuye kugira ngo twubake stade. Tubungabungire amahoro n'umutekano, tubumbatirane, ntidutandukanywe n'imigambwe, ntidutandukanywe n'amoko, ntidutandukanywe n'intara, ntidutandukanywe n'amadini, kuko turazi ko muri kahise arivyo vyatumye igihugu cacu kigenda gisubira inyuma nk'ibirenge. Harageze rero ko tuvyaza umusaruro aya mahoro n'umutekano atuvyagiremo uno munsi. Mushigikirane, mugwize umwimbu, benegihugu b'Imwaro. Imbere yo kuza kuvuga ibijanye n'iyi stade, nuko mwumva yuko cane cane muri kino gihe cici, ndashima ingene indongozi zanyu zirahimiriza gukora. Mu bisanzwe aho igihugu kigeze, ntamvo n'imwe ko uno munsi hari umurundi yofungura ataco yahereje amaboko, kuko abarundi barabaye benshi. Wewe uvyutse ugatanga ikivu umukenyezi wawe, ugatanga ikivu abana, ukavyukira ku kabari, ukavyukira kwirigara, menye ko saa y'indwi inda yoyo ibitanguye kwagaza, ugacuka gufungura ivyo utarondeye, ukabibwira indwi, ukabikora ukwezi, ubu uri gutera inzara mu gihugu. Buri woja mu bandi, mugabo uwo munsi ufise ico waranguye. Muno munsi turokwa gatandatu, imbere kuva muhira, kumbure bategeza kwiyumvira uti mbega muri ino ndwi jewe naranguye iki, nakoze iki. Ibikorwa rero ni vyinshi, hari ivyo baduhimiriza, hari n'ivyo nawe ushobora kwiyumvira. Abana uno munsi bari mu karuhuko, aba bana bari mu karuhuko ni abana bafise ingufu, bafise amaboko, mubarereshe ibikorwa, ntibakavyuke boga ngo bagenda kuri santre nta gutembera. Nimurondere igikorwa, za nkwavu mwavuga, umwana buri muhana inkwavu 5, mugabo umunyeshuri nawe nyene yorondera urukwavu rumwe 2 agapima umugisha wiwe, akarondera ikaye, akarondera ikaramu izomusahiriza asubiye kw'ishuri. Ubu ni igihe cyo kurima imyonga, ngaho umwana ndazi ko imyonga ihari. Murime kugira ngo tuzoshikire agatasi mu kwezi y'amezi mari tuzi mu gihugu, kwezi kw'I11, kwezi kw'I12 batanguye umakora batanguye kuza, habe haboneka ibyo gufungura. Ibyo niryo terambere. Mukorere hamwe mu makoperative,
mwijukire ibyo bitunga bito bito. Nibyo inkwavu ziri imbere, mugabo ntimwibagire inkoko ku muhana, ntimwibagire agahene aho bishoboka, akagurube birakuvuna. Y'amafaranga mu mufuko ntazoboneka udafise akantu ushobora gushora ku isoko. Ikindi ni ukubungabunga umwimbu. Umuci utwera turetse, harabejeje ibiharage, ibiraya ngaho umwana ndazi ko vyama vyeze n'ibindi. Mubungabunga umwimbu, mwijukire kuwushira muri vya bigega rusange kugira ngo murinde babasuma zambura kimazi ziza kubarara ku mugono. Ibyo bibatuma kandi mwajanye mu bigega rusange kwirinda babagabo n'abakenyezi kuko bariho bamwe babishobora babifunditse mu bitambara, abandi mu mapantaro no makoti. Kuko bijanye mu kigega uzosigaza ivyo ufungura, hama bizokugora kuza kubitora ngo ujane ku isoko, maze nihagera gutwera uzocuronka imbuto. Ni ibintu bihambaye rero. Kugira ngo dutere imbere dutegereza kugira disipline, dutegereza kumva yuko uno munsi ubuzima ari intambara. Ngaruke rero kuri iki cya stade muri kumurubaka, kenshi ndazi bamwe bashobora kuba bumva ngo iki kintu ni iki, ngo mbega iyo stade izotumarira iki. Iri ni iterambere ryabashwayemo ngaha i Mwaro, stade olympique ya kabiri muri Afurika. Aha abanyamwaro musanze ubwa mbere muba ahantu hameze neza, hari akayaga keza, ndetse ndazi no mu gihugu abatlete benshi ngaha za Mwaro za Mugamba niho kenshi usanga bapfa. Iyi stade mukayubaka, iyi mikangara yanyu abana banyu niho bazogirira imyimenyerezo, maze abana b'Imwaro, abana b'igisozi ejo bahinduke bankazanyambi, bave n'utevyo ngabo ba Francine. Igihugu cyacu gica kimenyekana mu makungu. Ikindi stade nimwayubaka, mumenye ko muzoca muronka ingenzi, amakungu yose azoza gukinira ngaha. Baje ngaha bazobasaba indaro, ni ukuvuga ko muca mwubaka amahoteli. Amafaranga y'agaciro, kuko bamwe bazana amafaranga y'amarundi, bazana amafaranga y'amakungu, maze ubuzima bw'umunyamwaro bugaca butera imbere. Nico gituma ndabahamagariye mwese kuza muyitaba ku bwinshi kugira ngo iyi stade iduge vuba bwangu. Abazobafasha bazobafasha babona aho mugejeje. Hari ibyo mushobora gukora mwebwe nyene, maze intererano ikaza mwamaze gushinga isemo. Ikindi banyamwaro nuko mwofasha mukagamburukira aba mwatoye, aba mwashize imbere. Mwumve yuko aba babarongoye, umukuru w'umutumba, chef de zone, mistanteri, muhanuzi wa buramatari canke buramatari, ari abavyeyi banyu, nabo babagamburukira. Mwumve aho mugwaye, ngo nibwo butegetsi bwiza. Ubundongozi iradushinga nuko umwenegihugu irongoye amerewe neza. Mugabo namwe benegihugu mwumve yuko aba barongoye atari kubatega imitego, atari kubagora, ahubwo ari kubagamburukira. Aho ni iterambere rizoheza ikabashwara ngaha i Mwaro. Mu Burundi ndetse no kw'isi yose nta batware babiri bahari. Ngaha i Mwaro nimba mfise mistanteri, ngaha igisozi mistanteri n'umwe, buramatari n'umwe, chef de cabinet n'umwe, umukuru w'umutumba n'umwe. Kuko twaraciye henshi aho usanga umwenegihugu canke umukozi wa leta arazi ishinga no gutega imitego umutware. Ugasanga ibikorwa by'iterambere vyahagaze, abandi bari muri zuguruzuguru. Muri conseil communal hakwiyumvira iterambere nk'iri, ukakiyumvira ingene bakora mistanteri, bakingene botembagaza buramatari, bakingene botembagaza umukuru w'umutumba. Kandi ico kiringo niyo naramutoye, mugabo burya Imana niyo yashatse kwahaja. Aho niho igihugu kizobanza kigenda imbere. Hama namwe mu kibano mwumve ko mufashanya, ntihakagire umuntu inzu igwako ubundi nawe araye mu nzu y'ibati, kandi mufise amaboko yo gushigikirana.
muze murishira mu kibanza c'uwundi aho twese niho tuzoterera imbere rimwe. Rero ndabakengurukiye uno munsi ingene mwaje muri kino gikorwa, muzobandanye ntacyo tutazogira aho tugera kugira iyi stade mwebwe mwihaye imbono ihambaye. Stade muvuga ko izo ya kabiri muri Afurika, hama murumva ko iyi ntara ya Mwaro, intara ya Gitega igiye kuvuka ejo, ni ukuvuga ko aha mu yari Mwaro ari Gisozi hazoca haba nyabagendwa, maze Uburundi butera imbere, maze intara ya Mwaro itera imbere, maze umwenegihugu w'Imwaro atera imbere. Nimugire amahoro, gira amahoro, dusaba amahoro, ubumwe, ubutungane n'iterambere Mwaro n'igihugu cyacu Burundi.